ariko reka tubihute kugira ngo nawe tumuronke tuhave dukoze ikintu gitoya. Oyo profi safi meze neza ego Olege avaye kugenda turashaka tumenye Olege yerekeye he mu runo mwanya ikigari sawa yaga karakara fresh yes bakunze bandatse ko mwavyimbiza mu musiko Olege aganye ikigari ariko gushaka runo mwanya tuzi neza ati agiye gukorana nande afise collabo nande nibanga gusaba babiramenye yes Olege twifuriza amahirwe meza baragusize ariko uyumva gute je numva nezerewe cyane noreka kuryoherwa ndaryohewe vraiment niteka teye umuryango ego turabinezererewe nk'umwana wacu w'imfura turanezererewe intambwe ateyeko ego umuririmbyi nubuneze ko Olege n'umuririmbyi akomeye dufise uno munsi ndetse ari mu rurungano rushasha nko muvyeyi ndibuka ku munsi w'isabukuru yawe waramuhezagira imihezagiro myinshi imwe mu mihezagiro mwamuhezagiye turiko turayibona kubera ko ari gambere yiri indege aje n'akazi kiwe ku muziki kuri we niki kintu ubwira undi gwaro kuno mwari kuri dukurikirana Landry nukuri numva nta majamo mfise kimwe gusa abavyeyi barakwiye kuza biyegereza cyane abana babo mu gihe babonye hari akantu k'impano bafise bakababa hafi cyane bakababagira abagenzi bakabasengera surtout umwana umuvyeyi ategezwe kuzamushira mu masengesho akanamuba hafi akamuha impanuro ku kintu cyacu cyose impanuro ni nyinshi mwahaye umwana ndetse impanuro ni nyinshi mwagiye mwamutekereye kugira ashobore gushika muri ayo mahanga kugira amugwe neza ndetse ashobore kumufasha mu kazi kiwe ariko ugerageje kuraba niki kintu wowe ubona muri Olege twebwe tubatuzi nkawe nk'umuvyeyi wiwe jewe ikintu mbona mujya muhungu wanje Baraka Olege arafise humilité guca bugufi afise ukuntu aciye bugufi umwegereye niho bimenya hama uko guca bugufi kwiwe biramuha kwiyumvira akiyumvira ibiri imbere akanakurikiza n'impanuro tuza turamuha kuko kuntu aca bugufi aranumviriza kenshi arumviriza nta majambo menshi avuga mugabo ucubibona mu vyakora ko yashoboye kumva akumvira ego mwijambo washikirije bavuze yuko wari wifuza ko umuhungu wawe yari kugira impano yo kuri Marika akaririmba gospel mu nyuma uza gusanga wajya kuri masekira ndimo sanzwe twishimira mu gihe wamaze kubona ko aririmbye sekira byagenze gute ngo uvuge ati nta kundi reka nshigikira ukunyene wapfuye kubikora cyangwa wabikoze nyine n'umutima uvyishimiye jewe mfise ivyo nizeye ndafise ivyo mbona ndabona imbere
uko Imana izo ziramuhiyanta ndazi ko atari bibi uko azoza arabikora ndazi ko bizomubera umugisha kandi ndazi ko impano yiwe ndazi uko azoyikoresha kose azoyikoresha neza. Ego mama reka tugaruke ku rugendo twaje kuno munsi ndetse aho muri mvyo OLEGUE yafashe rutemikire mugeza mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga Kigali. Ugerageje kuraba yakurikira yaherekejwe n'ugwaruka gwinshi rukundi kugwa vyiwe ndetse aherekezwe n'abamenyesha makuru. Ariko kuri we ndashaka kumenya uko ngene we wiyumva nk'umuvyeyi mu gisata c'umuziki w'umuhungu wawe. Jewe ukuntu niyumva mu gisata c'umuziki nta birebire mbona aho ngeza amaso yanje nta birebire mbona ariko ndizeye ko nzogera igihe nkabibona ariko ndazi ko ari vyiza. Ego urazi ko ari vyiza ariko kino kinakoze cyo kurira indege nacu kibona gute? Iyi ni intambwe kurunganwe gwiwe ni intambwe nziza cyane ateye nibaza ko nibimujanye ari ibintu bizomuteza indi ntambwe isumbirije iyo yahorako. Ego tukiringa mukurangiza OLEGUE no mwanya niyamara mu masaha 2 canke 3 araza kubona buno butumwa buvuye ku muvyeyi wiwe niki kino mubwira OLEGUE? Ndamwifuriza ko yobasaje nkuko yahora akoresha ubwenge ivyagiyemo vyose ntaje mu byo mutesha intumbero ya kariyere yiwe kuko ari mu ntango niyagerageza kuvyitwaramo neza muri intango ya kariyere yiwe je ndayita ko ari intango ndazi impamvu mvuga ko ari intango niyavyitwaramo neza ndizeye ko bizogenda neza cyane. Ego mama ni intango nivyo turabizi kandi turabimenyera ariko ku mwanya maze ari ku muvuduko udasanzwe ndetse abarundi benshi baramwishimira ariko abakunzi biwe ntibazi neza yuko OLEGUE bafise management apara yuko babona ko umuryango wari umushigikiye eske nibo bamumanaging mu bikorwa byiwe canke afise uwundi muntu kuranda mufasha? Ivyo nta birebire no bivuga ko ntavyo nzi. Ego tubashimira cyane kwa maduhaye mama. Ego me murakoze cyane namwe nubwo ntabamenye neza bimwe bakunzi bandatse ko twari na mama OLEGUE mama ugwego aho ubona ko yari yaje guherekeza umuhungu we kugira ngo agende urugendo rwiza hagiye Kigali nko twabagiye kuri Ndaha TV yuko amazi imisi ariko ategura urugendo rwo kugana i Kigali agiye kurana n'umuririmbyi tuzi neza yo kumenga yo bari umwanditsi w'indirimbo Dede aho novuga Davis D ariko nturabyemeza neza cyane kunyara ko OLEGUE yavuze ko atakintu afise yo byishyurako umwana Ndaha TV muguma mukurikirana ibyo tuko turakora kugira ngo mugume muronka updates ziri hejuru updates y'izindi bizoba ari vyiza kugira ngo mugire subscribe like share na comment muze murangiza notification murakoze cyane.